Nikaze nshuti mukunzi bigane bicano kuri The TV Show nkunda ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanya uriko radukurikirana canke uriko rakurikirana nino sanamu ryacu byo sanzwe bizi yuko ni the one and only akuzanira abatandukanye ibitandukanye ahatandukanye rero nkuko bizi twaje mu kiganiro cyacu mu kiganiro cyacu rero uyu munsi turaza kurabira hamwe bimwe mu bimaze imisi biriko bira happening hano mu gisagara ca Bujumbura ko baririmbyi bacu aho ubona yuko bamwe bamaze imisi bariko barakora ibigiye bitandukanye kandi bisa neza biri clean aho novuga ngo reka dufelicite abaririmbyi bacu ku mpande zose rero mu kiganiro cyacu uyu munsi turaza kuraba hano ku muririmbyi Dramati Tanje ndaje kiza w'abakongole buri musi ni fete Sunday imo wipolandi I love you SAMBOLERA Ganiro Saturday morning hariyo kuri Ndundi Culture narashuye kuvuga yuko Dramati rumwe muri imvyi beza yakoze akantu kameze neza akageste ka bien kugira ngo aririmba indirimbo hamaca yita SAMBOLERA ariko ndashobora no kuvuga byinshi bigiye bitandukanye aho muza gushobora gufollowinga ino link kugira murabe ikiganiro twakoze Saturday morning Jena Fifi aho twashuye kuyaga byinshi kuri Dramati turashobora kuvuga indirimbo yiwe SAMBOLERA turavuga n'ingene iri kirakora neza indirimbo yaba muri melody yaba muri sound yaba muri lyrics yaba ndetse no masanamu John Lat akaba yaravyitwemwe neza cyane hagashobora gushimirwa Joel Hutton ndetse na Bobo Pro masterinze fresh ndetse tukaca dushimira na John Lat ndetse na Bunny Toldo na team yose yari behind kijya gikorwa yashoboye gukora ibintu bimeze neza ugerageje kuraba urona karisana muri sa neza kandi riryoshe no kuraba yamara ni kimwe mu bintu nashoboye kuyaga ndetse nipfuza ko dusangira kuko sinashoboye kugipreciza neza ni uko umuririmbyi Dramati ndamubona nk'umuririmbyi w'ubwoba kubera ko ubwoba bwiwe bwatumye uno munsi DJ Fernando aza gukora ibikorwa biboneka nk'ibiri haruguru ya Dramati biba haruguru gute ndiko ndavuga ku biharuro vya YouTube apana ku ma videos urazi yuko Dramati aharugwa mu baririmbyi ba generation bitondera igikorwa bakazana amasana ameze neza harimo creativity naho rimwe na rimwe hagenda aravuga amajambo agiye atandukanye muri amajambo agenda atandukanye urazi yuko bagenda bagiye baravuga bati yo Dramati mu ndirimbo aheruka gukora yaragize agakopi k'indirimbo ya Drake canke ibindi n'ibindi mugabo gaza gusanga na Drake nyene siwe yabitanguje yabikuye ahandi yamara hari bimwe mu bikorwa nashoboye kugendereza ndashobora kuraba ndavuga nti kuba Kajanine yarakoze indirimbo SAMBOLERA mu mwaka w'igombi kimwe amajana 1994 hama mu nyuma abantu baririmbyi ukabona yuko bagenda barakora utuntu dusanzwe tumuhesha icubahiro murabizi twarashoye kuganira na Madiba da Classic yaravuze kubijanye na nuko yaririmbye umukobwa mu ndirimbo bakoze na Vishu aho yatatse umukobwa nada ntibenshi bakunda gukoresha Mona Lisa mugabo we wakoresheje Kajanine kubera ikaravuga ati ni cubahiro ndamuha ni respect ndamuha kuba yaragize impact nini nya ku muziki wiwe ndetse by'umuziki w'Uburundi kubera ko bavuze Kajanine bumva mu Burundi kazi rero warabonye Chris aririmba SAMBOLERA wanditse SAMBOLERA haraza indirimbo ya Dramati Chris ndetse na Kajanine abona yuko indirimbo SAMBOLERA My Son arimwe mu ndirimbo zanditse amateka ku isi canke zifise ubutumwa bukomeye bivanye n'igihe yasohotse na message yari karatanga uretse yuko bitandukanye cyane ivyo yari karavuga yo yari kavuga yarafise ubutumwa ari karaho umwana wiwe ariko bo bari baba bafise ivyo bariko baraganira bijanye n'urukundo urumva ko ari ubutumwa butandukanye aho ndetse twifuzije kumenya n'ico gisigura SAMBOLERA ko bamaze kuronka insiguro yaco boca badropinga muri comment kugira ngo tubashe gushayinga muri twe mu kiganiro uyu munsi tuba turiko turaganira kugira ngo dusange ideas twigishanye n'ivyo umuntu abatazi ariko mu byo navuze uravye indirimbo SAMBOLERA ya Dramati benshi ntibazi ko ari indirimbo yakorewe hano mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cy'u Burundi muri rusange ntiyakorewe Bujumbura gusa yarakorewe Bubanza Igihanga yarakorewe ndetse nabazi ibijanye n'amasanamu aho basanzwe bakorera inzu canke inyubako bivugwa yuko ari ya Landress canke ari wayifashe aho bita kwa Sion benshi ntabyo bazi mugabo desert canke ubutayi Dramati yarahagazemwo novuga yuko atigeze ava hano ngo aje Dubai ngo gushutinga clip video aho ndiko ndavuga uko urashaka ko cuva ngaha ukacu usimbira hariya kwa John Lat kuri YouTube channel yiwe ukacura behind scene n'indirimbo utaraje kuraba yo behind scene
ubonamwe abamasayi ucotegerezwa kwimagina yuko ari muri Tanzania canke muri Kenya indirimbo uri kurayira ubonamwe ubutayu ucuja mu mutwe directement yuko ari Dubai kubera ko yamaze yagiye Dubai inshuro nyinshi cyane uri kurayiraba uraza kubona umukobwa utamenyere mu masanamu ya hani wacu umukobwa yivugwa yuko ari mu diaspora acting yiwe yari amazing acting yiwe yari meze neza cyane abantu benshi bavuze bati turakeneye uturirimbo twa tumeze nkuko duse script nziza nkuko turyoshe nkuko ariko kandi acting y'umukobwa yari so amazing yari acting ushobora kurabuka vuga uti bino bikorwa ni vyiza cyane turakeneye bakobwa bisanzura ariko end of the day nagiye kumenya yuko mwigema ari mu diaspora yamara urabona yuko Dramati yashoboye kwactinga neza nawe nyene ubwiwe ugerageje kurabisa na murabona yuko umukobwa yirekuye biri too much I don't know sinzi ngo nshira urubanza bariya ngo babikora kwera kwa rege umuntu ashobora kureka kugira acting iryoshe canke ishobora gutesa mu ndirimbo gutinya yuko abantu bazomujudginga bazovuga ibi ariko akazi kabara akazi yo hebeye akazi wihebera byose ni Dramati reno vuga ngo nuko motera intege koko indirimbo yiwe bamwe bavuze bati turiko turaronka video zizoja muri Trace Awards n'ibindi bitandukanye turamaze kubona video nziza John Elates ubwa mbere akoze video nziza ariko bivanye na script bivanye na nakantu yashoboye kugira ka culture ya Africa mu gushemwa abamasayi n'ibintu ubona yuko bishobora kuzana kandi gashusho abona ndetse yuko mu minsi 9 imaze ku rubuga rwa YouTube imaze kurabwa n'abarenga ibihumbi 300 turiko turegera mu bihumbi 400 yamara navuze kimwe mu bintu Dramati akora kimwerekana nk'umunyabwoba cyatumye DJ Fernando hano ku rubuga rwa YouTube amuruta mu gihe Dramati yararuta DJ Fernando ku rubuga rwa YouTube nkundira dufate break amasegonda makeyi hama tugaruke ndakwereke ni giki cyabaye cyatumye DJ Fernando arengana Dramati. Dramati numwe mu baririmbyi beza umuziki w'Uburundi ufise kandi dukwiye kwishimira twe no guha amashugwe yiwe kuko aragerageza gukora nkuko abivuga kugira ngo duheshe ishema canke icubahiro umuziki w'Uburundi mu gukora ibintu bimeze neza reka ndakwereke kamwe mu tuntu mpora mfatira ko mu kuvuga yuko Dramati ari umuririmbyi mwiza ariko w'umunyabwoba aratinya gufelinga gutyo bigatuma hari bamwe mu baririmbyi baza bakamera nk'abamucako mu biharuro bigenda biba ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi Dramati yakoze iki indirimbo kosho ni indirimbo yagiye ahabona kwigenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane ku rubuga rwa YouTube rwa Dramati bisigura ngo haraciye umwaka iyo ndirimbo igiye ahabona ariko Dramati iyumvire yuko ryo rya nyuma asohora amasanamu ameze neza amasanamu yavugishije abantu benshi indirimbo mwakino gihigeze mu miliyoni 8 zirenga hafi iri kirababa muri 9 mugabo Dramati yaciye ashira ahabona canke urukurikirane rw'indirimbo yise For Some Cards aho ubona yuko ubwo rukurikirane yarusoye kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 z'ukumwaka wa 2024 bisigura ngo hari haciye igihe kirekire hari haciye amezi 8 Dramati atakintu na kimwe ari karakora nuko vuga ngo swataboneka muri collabo izi canke ziriya mugabo zidafashe canke zitagira impact nini nk'ibikorwa vyiwe kuko Dramati benshi muze mukurikirane abantu ntibakunda gukurikirana ibikorwa canke ngo bigire inguvu nini yinya vya Dramati yahawe collabo ariko aragira inguvu yasohoye igikorwa ciyo kuko menga abantu baba baciteze Dramati no muririmbyi yagiye gusohora indirimbo afata umwanya munini nya cyane wo kugira ngo yereke abantu yuko ari igikorwa kiriko kiratunganya ko iki Dramati afata umwanya munini reka ndakwereke kamwe mu tuntu twabaye utigeze umenya Dramati asohora indirimbo Madame umuntu wese ari hafi yiwe yaramurungikiye kwera ko Joel yarahejeje kumuhindurira style Dramati yaririmbamwe Joel yarahejeje kumushyira mu yindi monde ya music imeze nka live ya music ushobora kuvuza udahinduye kubazi Dramati ibiteramo vyiwe aririmba umuziki wa live nimba muvyibuka neza ataririmba live aririmba semi live ni kimwe muri ibyo ariko Dramati kugira kore playback peut-être kiba ari giteramo yaje nk'umutumire bisanzwe amara umwanya mutoyi mwaragiye muri Kigingi Sama n'ahandi henshi yatandukanye mu biteramo vyiwe mwarabibonye ingene mutwara umwanya ariko Joel abahari reka ndakwereke Dramati yandungikiye indirimbo Madame ntiyarayizeye na gato ariko nimwe mu ndirimbo zaje kumugira umuririmbyi akomeye atandukanye n'umuririmbyi bari barabonye muri Bantu Boy akora Revolution Rose yari umuririmbyi mwiza kiriya gihe kuva mu ntango cha bebe akora indirimbo nziza nkazijya yari umuririmbyi mwiza gushika n'umunsi no muririmbyi mwiza ariko kandi yari umuririmbyi ataboneka canka adahabwa kanya murabizi mbega yuko
umuririmbyi Dramati yabaye muri label imwe mugabo biri unofficial be n'abaririmbyi nka Melanin Boy ndetse na DJ Fernando bacitwa We Love Music bari muri label Grand Pictures niyo yari bafatiye ibikogwa murabizi Carolite yari munsi y'ubuyobozi bwa Landresp ariko ico gihe ntiyatevye Dramati twaciye tumwumva muri Bantu Boy abaririmbyi nka We Love Muzika baca baraduga cyane ku rugezo gwiza gushika baza gutogwa na Dom Bright hariya muri DB Music arabaririmbyi amaze gukura DB ikira bakuzi bakorera amasanamu meza ku rugero gwiza mu gihe Landros Bina hari muhinyanyuzo amasanamu yabakora amasanamu mugabo kwera ko atabara uburyo bwinshi burimwo ko bari kwitanga kwa ko muhinyanyuzo Landros B wasanga amasanamu adakaza mugabo amaze kuja mu biganza vya DB bya Dom Brighter baca baraba baririmbyi bakuze banatinyitse banagira n'izina ririhanitse hano mu Burundi mu gihe abantu bari babazi ico gihe bari abantu bakurikirana entertainment kandi banazi impano kwereka Dramati yagiye muri Bantu Boy acarakoroka nuko atabikogwa twigeze tubona vyiwe biza ku bwinshi ariko amaze gukora Revolution Rose EP yazanye indirimbo nka Mat izana indirimbo nka Yomen izana n'izindi indirimbo nyinshi nka Ambulance ndetse yanasubiyemwe mugabo ntiyazikanganye nkuko yari kanganya kiyikora muri Revolution Rose EP umuririmbyi Dramati acakora Yomen ikibindirimbo iba viral cyane muri EP yarasohoye umuririmbyi Dramati mu nyuma ntitwasubiye kumubona cyane ariko kandi twagiye kubona atangura gukora ibikogwa vyiwe indirimbo Madame ntabwo yarayizeye I swear God indirimbo Madame nimba Dramati yarayizeye naje muri commentaire avyemeze ntabwo yarayizeye nico gituma ndakugira ko ari umuririmbyi w'ubwoba murazi connection za Lumitel ntahoja ngaho ngo azisiga amashugwe canka azisiga amavuta ico gihe nari mfise illimite nari mvuye ukaze nambwiye ati ninashika muhira ndayugurura ariko yambwiye ati watinye kumbwira ko indirimbo itaryoshe imaze kuba ndayugurura ndamubwira nti burije nari kuguha commentaire mugabo commentaire yanje biraza kukugora kuyumva indirimbo Madame ni indirimbo Joel yagutwaye muri system yiwe y'umuziki uri live ukuntu ushobora koroha kuvuza ukuntu urimwo piano bya bintu byo gukora ko Joel twate muzi kuri piano ku bantu bakurikiranye ibiganiro kuri Indundi TV twagiye turakora no muhinga muri piano ntibinatangaje ko no mwana wa Justin baransananikiye Musenyeri asanzwe afise kaminuza canke ishure yigisha umuziki Gitega Joel kuva ico gihe akora na Dramati vyagiye biragorana kasohora indirimbo ku mwanya kuko umengo vyaraboneka yuko atinya gusohora indirimbo ntibe hit nka Madame kuko Madame yabaye hit song yaba ngaha haba ku mugabane wa Buraya canke no ku mugabane wa Amerika u Rwanda n'u Burundi ho niho bivuga ama challenges yari menshi cyane kwiyo ndirimbo ariko kweri ki Dramati aguma afise ubwoba wibuka ijambo Sadbi yanditse ariko aravuga ku bijanye na Melanin Boy ndetse na DJ Fernando iyo ufise ubwoba bwo gutera squatter bituma utagira creativity ukaguma usubiramwo vya bindi Dramati ntasubiramwo vya bindi arazana impinduka akazana utuntu turyoshe no turimbo turi unique murazi yuko hanavuzwe nuko ashobora kuba yarandikiwe na Juno bamwe bakavuga bati Juno yanditse texto aravye Dramati aja kurimba ko ramvise indirimbo iryoshe ariko ntiyamenya ko bamurivuze urazi yuko banshi bagiye barabivuga bati Dramati no mu player bigiye yaririmbye mu ndirimbo kosho ni kwameze byagiye biravugwa n'abaririmbyi kazi ndetse n'abandi baririmbyi bamwegereye uratwe na Joel bamubajije ka boss amaji umuntu yo reka ka mugenzi yo hagati ya Dramati n'undi yanibuka neza utagira ngo ndaza kugize avuga ati Dramati sinoreka ko bamenyana n'umukobwa wanje bakaba close hariho reason why we don't know kuko rukuru bivugwa yuko ari yo nkuru ariko Dramati atinya gute Dramati ku rubuga rwe rwa YouTube araciye ameza nashize ko ubwo rukurikirana rw'izo ndirimbo yise for some cards amezane aciye asohora indirimbo kandi yaramaze igihe kirekire karavuga yuko agiye gusohora indirimbo iraje ije yitwa Sambolera mugabo bibonetse yuko abantu bagiye gutira attention kweri iryo zina bagomba kumva what's going on Dramati bariko baravuga ko yazimye ari he hari mubiki tutabideha Dramati vyavugwa ko yazimye aho uherereye mu kibano muri quartier baravuga yuko Dramati yazimye ariko Dramati aje ni indirimbo ubona yuko iri kiriganzira imitima y'abantu inyuma y'indirimbo abenshi bita agapoitrine muga yitwa Afternoon ya D1 reka ndakwereka ingene uno muririmbyi DJ Fernando yarushije ibiharuro Dramati kandi Dramati yari hejuru Dramati urubuga rwe rwa YouTube rukurikiranwa n'abantu canka aba subscribers bagira ku bihumbi 270 desa 70,000 bashobora kuba banarenga
ariko reka ndakwereke ama views yose muri rusangi ibikorwa by'ibintu byose bimaze kujya ku rubuga rw'iyo Dramati afite miliyoni 25 n'ibihumbi 230 na 35 ni 25,830,034 y'abantu bakurikiranye ibikorwa vyiwe mu gihe DJ Fernando wewe amaze kuba kurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 274 nakubwiye ko Dramati akurikiranwa n'ibihumbi 270 bashobora kuba barenga bien sûr ariko ni 270,000 mu gihe DJ Fernando cyangwa Mr I urubuga rwiwe ari 274,000 ariko abakurikiranye ibikorwa vyiwe bagera ku miliyoni 26 n'ibihumbi 168 n'amajana nukuvuga ngo ni 26,468,990 ni gute Dramati yarasumba DJ Fernando ku rubuga rwa YouTube yanabonetse nk'umuririmbyi indirimbo ziyo zarabwe cyane yaje kurutwa na DJ Fernando ni kwa kundi DJ Fernando ibikorwa vyiwe ni ku mwanya murazi yuko banavuze yuko iyo Melanin Boy agiye gusora DJ Fernando nawe acasora kugira baje muri competition baye baravugwa gushika bamwe bavuze bati yo beef namaze kubidushisha kuko baraducanga Dramati nakubwiye numwe muririmbyi afise ubwoba bwo gusora kwera katinya gukubita squatter DJ Fernando gutinya gukubita squatter kuyo kumutsa kubikorwa na haririmba indirimbo benshi baza kuvuga ngo zirasa wewe prefera iyahe kugira ubwoba hama bikagutuma ucererwa no kugira ubwoba bigagutuma ukora izisa muga abantu bakazakira je nitwa Alan the Real the one and only ibitandukanye hatandukanye drop your comment kubandanya udushigikira kubandanya supporting ibikorwa vya The Real TV show nimwe mu bintu bizotuma dukura cyane kuba amakuru ntacererwa nivyo ngomba kwiyemeza cyangwa nivyo ngomba gukora yamara ndakeneye support yanyu muri commentaire tubwira aho uherereye muri commentaire utubwire nimba wari ubizi ko indirimbo ya Dramati yakorewe mu Burundi jana kwijana canke nawe wari wibaza ko yakorewe hanze ariko kandi nakubwiye John Elat urashobora kucuja kuri YouTube yo kugira ngo ucura aba behind scene y'ico gikorwa behind camera ni the one and only HD umuntu azana amasana ameze neza mbasha arabidufashamwe cyane